Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri mu byago bikomeye cyane. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 baba bagiye kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera nyuma y'ubushotoranyi bukomeye cyane bw'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyashinze intwaro ku butaka bw'u Burundi maze kirasa kuri M23 muri Kongo. Indege z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indege za FARDC zakomeje gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura maze zikarasa ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Mwenga ndetse na Warungu. Abarwanyi ba M23 rero barakaye cyane, ndetse amakuru aravuga yuko ibyago by'uko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyaraswa bikomeje kwiyongera. Ubutegetsi bwa Gitega bwarunze ibitwaro byinshi ku kibuga cy'indege. Indege za FARDC ndetse n'indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi zose zamaze guhungishwa, zavanywe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru yizewe aremeza yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo kwitegura intambara ikomeye cyane yabigiye kwinjira mu Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura aremeza ko ubwoba ari bwinshi. Abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi barimo kugaragara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru kandi akemeza ko indege zose z'indwanyi zamaze kuvanwa muri kariya gace kubera ubwoba bw'uko M23 ishobora kuzirasa. Hari ubwoba bw'intambara ikomeye cyane yabigiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hari ubwoba bw'uko M23 yabigiye gutangiza ibitero byo kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi. Kuva ku munsi w'ejo abasirikare b'u Burundi barashe kuri M23 bakoresheje indege z'u Burundi, ndetse indege za Kongo nazo zigahaguruka mu Burundi zikajya kurasa M23. Ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byashinzwe ku mupaka w'u Burundi nibyo birimo kurasa muri Kongo. Amakuru rero akemeza yuko intwaro zose zirimo kurasa M23 nayo ngo ishobora kuzicecekesha aho zirimo kurasira. Nta kindi bisiguye ni ukurasa mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakarasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mu buryo butunguranye mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 4 ibifaru by'intambara byarunzwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Hashinzwe ibitwaro birasa mu ntera ndende by'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'abakomando b'igihugu cy'u Burundi bazengurutse ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse hari ibitwaro bivugwa yuko byaba biburizamo ibitero byo mu kirere. Hari amakuru agaragaza yuko ubutegetsi bwa Gitega bwashinze ibitwaro biremereye cyane bishobora kugenzura ikirere hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru rero akemeza ko barimo kwitegura ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru aremeza yuko ubutegetsi bwa Gitega bwaraye bukoze inama ikomeye cyane. Generali Neva yaraye aganiriye n'abajenerali barimo Generali Prime Niyongabo, barimo Generali Ndakugarika ndetse na Generali Kirapanze ndetse na Generali Iridefonse Habarurema atwara iperereza. Aba bose banzuye yuko bagomba gukomeza kurwana umuhenerezo bakarasa kuri M23 bakayibuza kwinjira mu mujyi wa Uvira ndetse bakayivana ku mupaka wa Kamanyora. Imirwano ikomeye cyane yabereye ku mupaka wa Kamanyora yasize abasirikare b'u Burundi bamaramaye. M23 yabakubise ndetse bahungira mu gihugu cy'u Burundi.
Mu makuru twabagejejeho twababwiye ko abarenga 110 baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora. Nyuma y'aho abasirikare b'u Burundi batsinzwe urugamba mu micungararo ya Kamanyora, abarenga 110 bakitaba Imana, ndetse intwaro zikomeye bari barimo gukoresha zigacakirwa n'abarwanyi ba M23. Ubu ngubu imirwano irakomeye cyane mu gace ka Uvira. Abarundi barimo kurwana umuhenerezo, baravuga yuko byanga bikunda bagomba kwigiza inyuma izi nyeshyamba za Generali Makenga. Ni nako kandi ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva arimo kwishinja amakosa akomeye cyane. Abihweza ibya politike baramuburiye ariko yanga kumva. Generali Neva abarwanyi ba M23 bamuhaye gasopo, bamubuza kubarasaho akoresheje ubutaka bw'u Burundi. Bamubujije kubarasaho akoresheje ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ariko Generali Neva yavuniye ibiti mu matwi. Amakuru rero akavuga yuko ubungubu Generali Neva afite ubwoba bwinshi nyuma y'aho abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora, ndetse bakaba barimo kugenzura imisozi ya Uvira. Ni ibintu byoroshye cyane kuba abarwanyi ba M23 barasa mu mujyi wa Bujumbura. Abarwanyi ba M23 bari mu misozi miremire ya Uvira. Umujyi wa Bujumbura uri mu kibaya. Ibingibi bisiguye ko umujyi wa Bujumbura barimo kuwureba hasi yabo. Ni ukuvuga ko bashobora gukoresha intwaro zirasa mu ntera ndende, maze bakarasa mu kibaya cya Bujumbura, bagatwika umujyi wa Bujumbura ndetse bagasenya ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Imisozi ya Uvira iri hejuru neza y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Umujyi wa Bujumbura uri hasi cyane. Abarwanyi ba M23 barawitegeye neza cyane. Bari mu buryo bwiza bwo kuba bakohereza ibisase ku kibuga cy'indege ndetse no kuba barasa mu mujyi wa Bujumbura. Ni ibintu rero birimo gutera ubwoba igisirikare cy'u Burundi n'ubutegetsi bwa Generali Evaristo Ndayishimiye. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze gutegurwa ko intambara igiye gutangira mu Burundi. Abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja irya nino, cyane cyane ku mipaka ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ibitwaro biremereye cyane byashinzwe ku mipaka. Ibitwaro bigenzura ikirere byajyanywe ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse ngo ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwiteguye gusama ibibombe byaba bigiye koherezwa n'abarwanyi ba M23. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko uyu munsi ari umunsi udasanzwe mu gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyavanye mu bubiko ibitwaro byacyo byose bikomeye. Ibitwaro birinda ikirere byajyanwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ndetse abakomando benshi bamaze gucungera iki kibuga cy'indege. Hari ubwoba bw'uko M23 ngo yaba igiye gutangiza ibitero karundura bigamije kwataka umujyi wa Bujumbura, ndetse no kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi cyabarasheho gikoresheje indege, ndetse kigashinga ibitwaro kikarasa muri Kongo. Muri kano kanya turiko turavugana, indege zose z'intambara zari ziri ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura zamaze guhungishwa. Za kajugujugu zagiye kugwa mu ntara ya Gitega. Amakuru kandi akemeza ko izindi ndege nazo zagiye kugwa ku kabuga gatoya cyane kari mu ntara ya Ngozi. Muri Gitega ndetse na Ngozi niho indege zahungishirijwe, nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Ibingibi rero ngo birerekana yuko umutekano w'i Bujumbura utizewe. Abaturage nabo bafite ubwoba, barimo kubona ibifaru byinshi cyane mu gisagara cya Bujumbura, ndetse abasirikare biyongereye cyane mu gisagara cya Bujumbura. Ubwoba bw'intambara bwazamutse mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage baravuga yuko Generali Neva agiye kubakwegera, ndetse ko yakoze ikosa rikomeye cyane ubwo yarasaga ku barwanyi ba M23 ari mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye ku mupaka wa Kamanyora, aho abasirikare b'u Burundi bakubiswe inshuro bakirukanka, ubwoba bwiyongereye mu gisirikare cy'u Burundi. Hari ubwoba ko abarwanyi ba Generali Makenga nabo baba bagiye kwihorera mu buryo bukomeye.
Intambara rero birimo kuboneka yuko irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Ibitwaro biremereye cyane byose babivanye mu bubiko bwabyo. Ibitwaro birunze ku kibuga cy'indege ndetse biribonekeza ko igisirikare cy'u Burundi kirimo kwitegura ikintu gikomeye. Biteguye kuba bahangana n'ibitero byo mu kirere byakwibasira ikibuga cy'indege. Hari ibitwaro biremereye bishinzwe guhangana n'ibitero byo mu kirere byagaragaye ku kibuga cy'indege i Bujumbura ndetse byatunguye abantu benshi. Amasoko yacu ku kibuga cy'indege aravuga yuko ibi bitwaro ngo abasirikare biteguye kubikoresha umunota ku wundi mu kuba baburizamo ibitero byagabwa ku kibuga cy'indege. Hari amakuru avuga yuko ibi bitwaro byavuye muri Afurika y'Epfo. Mu yandi makuru akomeye cyane kandi amaze kutugeraho, amakuru yizewe arimo kuva mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko abasirikare barenga 210 aribo baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'Ikibira. Mu ijoro ryakeye igitero gikomeye cyane kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi hariya mu ishyamba ry'Ikibira. Amakuru yizewe aremeza neza ko abasirikare barenga 110 aribo bamaze kumenyekana ko baguye muri iriya mirwano. Kugeza ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiratangaza kuri aya makuru y'igitero gikomeye cyane cyagabwe ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za FDLR mu ishyamba ry'Ikibira. Hagaragaye za rusehabaniha nyinshi cyane zirimo gutwara ibiziga ndetse n'inkomere z'abasirikare b'u Burundi. General de Brigade Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi ntacyo yashimye gutangaza kuri aya makuru. Ndetse uyu mugabo yagaragaye mu gace ka Cibitoke ubwo za ambulance zari zirimo gutwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi. Imodoka nyinshi cyane z'igisirikare cy'u Burundi ziracyagaragara mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mabayi. Mu gace ka Bukinanyana naho harimo kugaragara abasirikare benshi b'u Burundi. Iki gitero kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'Ikibira mu gihe byavugwaga yuko interahamwe za FDLR zari zimaze iminsi zikorera imyimenyerezo muri ririya shyamba zifatikanije n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru kandi akemeza ko ubutegetsi bwa Gitega ngo bwari burimo gutegura ibitero bikomeye bigamije kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo nuko imirwano irimo kubica bigacika hafi y'igisagara cya Uvira. Abarwanyi ba M23 barimo gutera intambwe berekeza mu mujyi wa Uvira. Barimo guhangana mu buryo bukomeye n'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 nabo bamaramaje barashaka kwinjira mu mujyi wa Uvira. Abarundi nabo baravuga yuko bagomba gukora ibishoboka byose bakabuza zino nyeshyamba kwinjira mu gisagara cya Uvira. Ngo mu gihe cyose M23 yaba yinjiye muri Uvira, ubutegetsi bwa Gitega burajya mu kaga gakomeye cyane. Ubutegetsi bwa Gitega ngo burabibona neza ko imipaka yabwo yose igiye gufungwa n'abarwanyi ba M23 ntibagire inzira n'imwe basigarana yo kwinjira muri Kongo. Amakuru kandi akavuga ko abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'u Burundi bari mu gace ka Uvira batari buze kubona uko bahunga basubira mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo amakuru akavuga yuko bashobora gukomeza bamanuka berekeza mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Ni ibyago bikomeye cyane rero bishobora kugwira abasirikare b'u Burundi mu gihe M23 bivugwa yuko yamaze gufunga inzira zose zisubira mu Burundi. Muri aya makuru yacu turababwira ko Colonel Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi yafashwe matekwa mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bacakiye Colonel Gaston Mutabazi mu mukwabu ukomeye cyane bakoze muri kano gatondo k'igenekerezo rya 4. Nyuma y'aho ku munsi w'ejo abazarendo bagabye igitero mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 batangije ibikorwa bikomeye byo gusaka inyubako zose ziri mu mujyi wa Bukavu. Muri kino gikorwa cyo gusaka inyubako ziri mu mujyi wa Bukavu nibwo abarwanyi ba General Makenga bacakiye Colonel Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko yafatanywe n'abasirikare barenga 30 b'u Burundi.
Ibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse tuze no kurabira hamwe ibikorwa bikomeye cyane bya bano barwanyi mu mujyi wa Bukavu. Mu yandi makuru kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira abasirikare ba Kongo, Abarundi ndetse na FDLR mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe aremeza ko abarwanyi ba Generali Makenga kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi gushize kwa kabiri kugeza kuri igenekerezo rya 4 mu masaha ya gatondo bamaze gucakira abasirikare ba Kongo barenga 240 mu mujyi wa Goma. Ni abasirikare bagiye bafatirwa mu bitaro mu mujyi wa Goma. Bamwe bari barigize abarwayi, abandi barigize abarwaza babo. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane bakinjira mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma, bagacakiramo inyeshyamba za FDLR zari zarigize abarwayi, bagacakiramo abasirikare b'u Burundi bari barigize abarwayi, ndetse yemwe hakaba harafatiwemo n'abasirikare ba Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye kuboroga irya nino. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gusohora amatangazo buvuga ko M23 irimo gufata abarwayi mu mujyi wa Goma. Nyamara amakuru yizewe aremeza ko atari abarwayi, ahubwo ari inyeshyamba za FDLR, Abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bari barihinduye abarwayi maze bakinyegeza mu bitaro mu mujyi wa Goma. Umuryango w'abibumbye nawo watangiye kuvuga ko M23 irimo gufata abarwayi ikabashimuta mu bitaro mu mujyi wa Goma. Abayoboye M23 ntacyo bashimye gutangaza kuri aya makuru, ubwo ibimenyesha makuru mpuzamakungu byari biyababajijeho. Gusa amakuru yizewe tuvana muri M23 aremeza ko abarwanyi barenga 240 bacakiriwe mu mujyi wa Goma bihinduye abarwayi, abandi bari barihinduye abarwaza mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma. Ibingibi nabyo turaza kubigaruka ko tuze kurabira hamwe ingene iyi operasiyo yakozwe mu mujyi wa Goma. Mu makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira agace ka teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yashyamiranyije abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya Kongo ndetse n'Abazarendo, abarwanyi ba M23 bamaze gutangaza yuko bamaze kwigarurira teritwari ya Mwenga. Amakuru akemeza yuko abarwanyi ba M23 barimo gukataza berekeza Iminembwe, aho bavuga yuko bagiye gutabara abanyamurenge barimo kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibingibi nabyo turaza kubirabira hamwe muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video urebe ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone, maze ufyonde ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nkuko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, abarwanyi ba M23 bacakiye Colonel Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 bamufatiye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe aremeza ko bamusanze mu nyubako yari yihishemo ari kumwe n'abasirikare b'u Burundi barenga 30. Ni mu gikorwa gikomeye cyo gusaka inyubako zose zo mu mujyi wa Bukavu cyakozwe n'abarwanyi ba M23 kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 4. Ni ibikorwa byatangiye ku munsi w'ejo ubwo Abazarendo bari bamaze kugaba ibitero bikomeye mu mujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo mu masaha ya gatondo ku igenekerezo rya 3, Abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu muri karitsiye izwi nka Kanteve. Amakuru akemeza ko bano Bazarendo bagabye ibitero muri Bukavu bari binyegeje irya nino mu mazu yo mu mujyi wa Bukavu. Nyuma yaho rero abarwanyi ba M23 batangiye ibikorwa bikomeye cyane byo gusaka inyubako zose zo mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba Generali Makenga bagiye basaka inyubako ku nyubako, inzu imwe ku yindi bagenda basaka.
Amakuru rero aremeza yuko Koloneli Gaston Mutabazi bakunze gutazira gifaru mu gihugu cy'u Burundi nawe ari mu basirikare bacakiriwe mu mazu mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aremeza yuko Koloneli Gaston Mutabazi batazira gifaru bamufatanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 30. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Bukavu aremeza ko Koloneli Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi yafatanywe intwaro zikomeye mu nyubako yari yinyegejemo. Amakuru aremeza ko babasanganye inkogo zo mu bwoko bwa Kalashnikov, babasanganye amasase menshi cyane ndetse ngo hari n'imbunda z'imisada babasanganye mu nyubako bari binyegejemo. Abasirikare b'u Burundi barenga 30 nibo bafatanywe na Koloneli Gaston Mutabazi. Amakuru aremeza yuko ubwo M23 yajyaga mu mujyi wa Bukavu ikawigarurira, Koloneli Gaston Mutabazi yabuze uko ahunga ndetse ngo yari ari kumwe n'abasirikare benshi mu mujyi wa Bukavu, bamwe bagenda bacukwabo n'abandi bagacukwabo. Hari abagaragaye bigize abafundi, abandi bagaragara bavanyemo imyenda y'igisirikare, ubungubu nabo bakaba binyegeje irya nino mu mujyi wa Bukavu. Amakuru rero aremeza ko Koloneli Gaston Mutabazi we yahisemo kwinyegeza mu nyubako imwe mu mujyi wa Bukavu akajyana n'abasirikare barenga 30 ndetse n'inkogo zabo. Amakuru rero aremeza ko izi nkogo abarwanyi ba General Makenga bamaze kuzicakira. Koloneli Gaston Mutabazi yamaze kugera mu minwe y'abarwanyi ba M23 akaba asanze abandi basirikare benshi b'u Burundi bafashwe matekwa irya nino ku rubuga rw'imirwano. Muri ibi bikorwa byo gusaka inyubako byabereye mu mujyi wa Bukavu, amakuru yizewe aremeza ko abazarendo barenga 50 nabo bacakiwe ndetse abasirikare ba Kongo bageze kuri 40 nabo bakaba bafashwe. Amakuru rero aremeza ko abafashwe bose babasanganye intwaro zabo ndetse bamwe bari bafite ibiturika birimo za grenade n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Umukwabu urakomeje mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bakomeje ibikorwa byo gusaka inyubako zose mu mujyi wa Bukavu kugira ngo bafate abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bakomeje kwinyegeza irya nino mu nyubako zo mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko inkuru mbi yamaze kugera mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya aya makuru. Bamaze kumenya ko Koloneli Gaston Mutabazi batazira gifaru yamaze gucakirwa n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Bukavu. Koloneli Gaston Mutabazi yiyongereye ku bandi basirikare b'u Burundi bacakiwe matekwa ku rubuga rw'imirwano. Butegetsi bwa Gitega bwarabihakanye buvuga yuko nta basirikare b'u Burundi bigeze bafatirwa ku rugamba. Ubungubu rero M23 ifite amaturufu menshi cyane. M23 yafashe abasirikare bakomeye b'u Burundi ndetse amakuru aravuga yuko inyeshyamba za M23 zishobora kumvikana n'ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo bano basirikare babe barekurwa. Gusa kugeza ubungubu ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kwinangira, ntabwo bushaka kuganira na bano barwanyi kugira ngo M23 irekure abasirikare b'u Burundi yafashe matekwa. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo ni operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'abarwanyi ba M23 ubwo binjiraga mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma maze bagacakira abazarendo, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC barenga 240. Amakuru yizewe twavanye muri M23 aravuga yuko kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi gushize abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira abazarendo, FARDC ndetse n'abarundi bari binyegeje irya nino mu mavuriro yo mu mujyi wa Goma bihinduye abarwayi ndetse abandi barihinduye abarwaza. Abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba FARDC barenga 240 bacakiwe n'inyeshyamba za M23 muri operasiyo ikomeye cyane yo kubahumbahumba.
ni nyuma y'aho M23 yari yamaze kumenya amakuru yemeza yuko abazarendo ndetse na za FDLR binyegeje irya nino mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma. Nyuma y'aho M23 rero ibacakiye, ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gutera hejuru buvuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi mu mujyi wa Goma. Igisirikare cya Kongo cyasohoye amatangazo kivuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi, ngo abantu bafashwe n'abarwayi, niko igisirikare cya Kongo kibitangaza. Nyamara amakuru yizewe aremeza neza ko bariya abantu atari abarwayi, ndetse ubwabo biyemereye ko ari inyeshyamba za FDLR, abandi biyemerera ko ari abasirikare ba FARDC, abandi bo bakemera neza ko ari abasirikare b'u Burundi bari bagiye kwinyegeza mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma. Nyuma y'aho abasirikare b'u Burundi, FARDC ndetse na za FDLR zicakiwe, ubutegetsi bwa Kongo bwateye hejuru ndetse butangira kuvuga ko ari ibyaha by'intambara M23 irimo gukora. Ubutegetsi bwa Kongo bukavuga yuko abantu barimo gufatwa ari abasivile ndetse ko M23 irimo kubashimuta. Umuryango w'abibumbye nawo watangiye kuvuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi mu mujyi wa Goma. Ibirimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kongo nibyo umuryango w'abibumbye urimo gusubiramo, ukavuga yuko abantu bacakiwe mu mujyi wa Goma ari abasivile. Gusa amakuru yizewe aremeza ko ari abasirikare bari barinyegeje irya nino mu mavuriro mu mujyi wa Goma. Muri aya makuru yacu kandi nk'uko twabibabwiye, muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rurakomeye. Abarwanyi ba M23 bahondaguye FARDC n'abazarendo. Abarwanyi ba M23 bigaruriye teritwari ya Mwenga. Imirwano iracyakomeje, aba barwanyi barimo kwerekeza muri Minembwe. Amakuru aremeza yuko barimo kwerekeza mu gace ka Fizi, ndetse amakuru akemeza neza ko abarwanyi batwirwaneho barimo kwitegura kwakira abarwanyi ba M23 kugira ngo bafatanye urugamba barwanye FARDC n'abamayimayi bakomeje kwica abanyamurenge. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera mu gisirikare cya General Neva. Mu ijoro ryakeye amakuru yamaze kumenyekana aremeza ko abasirikare barenga 180 baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'Ikibira. Ndasubiramwo, abasirikare 180 b'igihugu cy'u Burundi baraye baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'Ikibira. Abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bagabye igitero gikomeye ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'Ikibira. Amakuru yandi akemeza yuko muri kino gitero hakoreshejwe indege z'intambara. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare b'u Burundi barenga 180 baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'Ikibira. Iki ngiki ngo cyari igitero gikomeye cyane kandi gikoranywe ubuhinga buhambaye. Abasirikare b'u Burundi baravuga ko indege z'intambara arizo zabamishijeho urufaya rw'amabombe. Abandi basirikare b'u Burundi nabo bakavuga yuko hari abarwanyi bamanukiye mu mitaka maze ngo bagatangira kurasa ku basirikare b'u Burundi bari bakiri bazima. Hari abasirikare rero ngo bamanukiye mu ndege maze bagatangira kurasa abasirikare b'u Burundi bari barimo gucaracara bashaka guhunga. Ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi byari biri mu ishyamba ry'Ikibira byahiye birakongoka. Indege z'igisirikare zabirasheho urufaya rw'amabombe birashya birakongoka, nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Amakuru arimo kuva muri Cibitoke ndetse na Bubanza aremeza ko mu ijoro ryakeye urufaya rw'amabombe rwumvikaniye mu ishyamba ry'Ikibira. Abanyagihugu batuye muri komine za Bukinanyana ndetse n'Amabayi baravuga ko bumvishe urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'Ikibira. Abasirikare b'u Burundi nabo baravuga ko ibyabashikiye mu ishyamba ry'Ikibira ari akamaramaza.
Kugeza mu gatondo k'irigenekerezo rya kane, za rusehaba nyinshi cyane zagaragaye muri Cibitoke. Za ambulanse zari zirimo gutwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi bagaragaye muri Cibitoke muri komine ya Mabayi, ahasatira neza ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi byarashweho n'abantu bataramenyekana kugeza ubu turiko turavugana. Igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiratangaza kuri aya makuru y'igitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira kigahitana abasirikare barenga 180. Amakuru aremeza yuko abasirikare barenga 360 b'u Burundi bakomeretse mu buryo bukomeye. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko iki gitero cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira ngo cyari kigamije neza gusenya ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Hari amakuru yemeza ko mu birindiro by'abasirikare b'u Burundi harimo n'inyeshyamba za FDLR zari zirimo kuronka imyimenyerezo n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru akemeza yuko abarwanyi ba FDLR barenga 300 bari mu ishyamba ry'ikibira barimo gukorana imyimenyerezo ikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Amasoko yacu akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega ngo bwari burimo gutegura ibitero bikomeye cyane bizava mu ishyamba ry'ikibira maze ngo bigahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare b'u Burundi baganiriye n'umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana, bamubwiye ko inkuba zongeye gukubita mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo, inkuba zongeye gukubita mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare b'u Burundi baravuga ko bakubiswe n'inkuba zitagira amazi, ngo batunguwe n'ibitero bikomeye cyane kandi bikoranywe ubuhanga buhambaye. Igisirikare cy'u Burundi nta makuru na makeya kiratangaza kuri kino gitero cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza, ariko nta kintu yashimye gutangaza kuri aya makuru. Amakuru kandi akemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyahisemo kuguma mu gacerere ku bitero bikomeye cyane byagiye bigabwa mu ishyamba ry'ikibira. Hashize iminsi ibitero bikomeye cyane byibasira abasirikare b'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za FDLR mu ishyamba ry'ikibira. Hari ibitero bikomeye cyane byataziriwe inkuba byahitanye abasirikare barenga 600 b'u Burundi ndetse n'abasirikare barenga 300 b'inyeshyamba za FDLR hariya mu ishyamba ry'ikibira. Nta kintu na gitoya igisirikare cy'u Burundi kigeze gitangaza kuri bino bitero byibasiye ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru rero akemeza yuko no kuri iyi nshuro igisirikare cy'u Burundi kiza kuguma mu gacerere ntikigire amakuru na makeya gitangaza kuri kino gitero cyahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 180. Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko muri bano basirikare bapfuye haba harimo inyeshyamba za FDLR zari zirimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe yemeza neza ko inyeshyamba za FDLR zimaze iminsi zirimo kuronka imyimenyerezo ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko mu ishyamba ry'ikibira inyeshyamba za FDLR zikorana n'abasirikare b'u Burundi, ndetse amakuru akemeza neza ko FDLR n'igisirikare cy'u Burundi ngo barimo gukorana kandi barimo gutegura ibitero bikomeye bishobora kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yatugezeho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko umuntu wagabye iki gitero yaragamije kunegekaza FDLR ndetse no kunegekaza ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Ibirindiro by'abarundi mu ishyamba ry'ikibira byahiye birakongoka. Ibikoresho bya gisirikare byose byari biri ku kirindiro cy'abarundi byahiye birakongoka, ndetse amakuru akemeza yuko hahindutse umuyonga. Abasirikare b'u Burundi baravuga yuko iki gitero cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira cyari igitero karundura cyakoreshejwemo indege z'intambara, ndetse ngo muri kino gitero abakomando bamanukiye mu ndege maze ngo batangira gutera ibibombe mu duce twari turimo abasirikare b'u Burundi batari bitabye Imana, maze nabo barakomereka abandi bitaba Imana.
Amakuru rero akemeza yuko inkomere ari nyinshi cyane ndetse ko iki gitero cyageze ku ntego yacyo yo kwangiza ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bakavuga ko ari kimwe mu ruhererekane rw'ibitero byataziriwe inkuba birimo guhitana inyeshyamba za FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Mu minsi ishize abasirikare b'u Burundi bumvikanye barimo kuvugira mu matamatama bavuga ko igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite uruhare mu kugaba ibitero mu ishyamba ry'ikibira. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu mu gace ka Mabayi muri Cibitoke hagaragaye abasirikare bakomeye b'u Burundi. Hagaragaye imiduga myinshi cyane y'igisirikare cy'u Burundi. General de Brigade Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi nawe yagaragaye muri komine ya Mabayi. Amakuru akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo gutwara ibiziga by'abasirikare baguye ku rugamba ndetse n'abakomeretse bakaba barimo kwerekezwa i Bujumbura kugira ngo bajye kuvuzwa. Kugeza ubu turiko turavugana abantu bagabye igitero mu ishyamba ry'ikibira ntabwo baramenyekana ndetse nta nubwo ibitero byabanje ababigabye bigeze bamenyekana. Ubutegetsi bwa Gitega bwagumye mu gacerere ndetse nta makuru na makeya bwigeze butangaza kuri bino bitero birimo kwibasira abasirikare b'u Burundi n'inyeshyamba za FDLR mu ishyamba ry'ikibira. Hari bamwe mu basirikare b'u Burundi bumvikanye bavuga yuko umwanzi w'u Burundi ari we arimo kugaba ibitero mu ishyamba ry'ikibira. Bamwe bumvikanye barimo kuvugira mu matamatama bavuga yuko u Rwanda rwaba rufite uruhare mu bitero birimo kubera mu ishyamba ry'ikibira ndetse ko u Rwanda ngo rurimo kunegekaza FDLR irimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bakavuga ko nta kabuza bakurikije ubuhinga buhambaye burimo gukoreshwa muri bino bitero, bagakurikiza ibikoresho bihambaye birimo gukoreshwa ngo nta zindi nyeshyamba zaba zibifite, ngo ntabwo bishoboka ko inyeshyamba za Red Tabara zagaba ibitero mu ishyamba ry'ikibira zikoresheje indege. Aba basirikare rero bakavuga yuko igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gifite uruhare mu kugaba ibitero mu ishyamba ry'ikibira hagamijwe kunegekaza inyeshyamba za FDLR ndetse no gusenya ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi bari mu migambi ikomeye cyane yo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC barimo gukorana ku mugaragaro n'inyeshyamba za FDLR. Inyeshyamba za FDLR zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga ko bafite imigambi yo gutera igihugu cy'u Rwanda bifashishije izi nyeshyamba za FDLR. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze yuko buzagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. General Neva nawe yatangaje aya magambo ndetse yateguje abarundi bose ababwira ko bagomba kwitegura maze ngo bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda yita ko ari umwanzi w'u Burundi. Amakuru rero akemeza yuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi barimo gutanga imyimenyerezo ikomeye cyane ku nyeshyamba za FDLR hariya mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare b'u Burundi rero bakavuga yuko nta kabuza igisirikare cy'u Rwanda gifite impamvu zirenga 1000 zo kugaba ibitero bigamije kunegekaza FDLR maze bagasenya ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi n'inyeshyamba za FDLR.